ku munsi wa gatanu ya 2021 ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2020 ndabaha ikaze ndasubiye no kubaha ikaze muri aya makuru ngo biragoye kumenya yuko amatora yo mu Burundi yoba aramatora azokuba yizewe canga yoba aramatora abarundi bose bashobora kujamwo mu gihe havugwa ikumigwa na cyane ko Yeremia Ngendakumana yahoze atwara CNDD-FDD ari mu Buganda yankiwe gushika mu gihugu c'u Burundi. Umushinga amateka Fabiano Banchijani ngo yoba yafashe ingingo ikomeye mu kuvuga neza wariwe Petero Nkurunziza mu gihe ari karashaka kuba imboneza yamaho ikunda igihugu murabikurikira muri ano makuru na Desire Hatungimana yari mu kiganiro ca Club de la Presse. Ni habaye umubonano hagati y'abakuru b'ibihugu igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Buganda ni mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo cyo kutumvikana kimaze imisikira hagati yabo bakaba bahuriye ku mupaka w'igatuna ahari kuri uyu munsi wa gatanu mu kanya nidonido ry'amakuru. Dasubiye kubaramutsa abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri uno munsi wa gatanu imisi 123 bafunzwe baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadaburingana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza umushoferi akaba yarejejwe abacamanza bari bashashe muri ubwo rubanza akaba yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe Witonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ari warongoye sentare nkuru y'intara ya Bubanza icaro c'umushikiriza manza akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15 tukabibutsa ko abo bamenyesha makuru bahagaritswe kwigenezo rya 2022 gitugutu umwaka uheze ibubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ahari ko harabera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajeje umutekano Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mpozenzi na Ejide Harimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Makuru ya politike ngo yabahara amatora yugururiwe na bose Yeremia Ngendakumana yahoze arongoye umugambo CNDD-FDD ntiyobujwe gutahuka mu gihugu ciwe c'amavukiro. Uwo numwihwezo wa Gervais nibigira icegera c'urongoye urunani rw'abarundi ataco biyagiriza aramenyesha kandi ko kubona barabankiye gutaha ko hari ubutumwa bwerekana ko hariho abo leta yakuye ko ubwene gihugu nabandi yabugumiceko. Tuazi yuko Yeremia Ngendakumana yabaye umunyamugambwe uri ku butegetsi yarawutwaye amushiye amateka n'umuntu mu Burundi yidica acamara haba ku gihugu canke haba mugambwe yasanzwe yakomoka mukera rero uyu munsi rero byekana yuko uyu munsi naho leta isaba ko abarundi botaha harabikene nabidakeneye barazi yuko uyu munsi Yeremia Ngendakumana hamwe yogenda ashobora gusanga gifise abantu bamushiye canke bamwumva bashobora kujima yiwe hamwe yaje amatora ariko rero byekana ko ya matora rero ariko yategurwa ejo atacumuye yitegako kubera ya amatora yuguriwe bose ko Yeremia Ngendakumana bateje ndaje mu matora nk'umurundi nta kintu kimwe cyotumye bamuza ko ataha kindi naco kibaramaje no kubera muravye ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi mu gihugu ca Uganda nyine bwifashe kwandika ugwandiko wekana yuko batemerewe kwinjira mu nyubakwa y'ubuserukizi bw'u Burundi muri Uganda nuvuga ko uyu munsi sabarundi babase ubwene gihugu Nubwo ntagifise uburenganzira bwo kuja mu gihugu c'u Burundi kubera ambassade mu sanzwe niyo bategezwe kuba ibaserukira ariko banki bwa mbere ni ubutumwa bwerekana yuko uyu munsi hariho abo leta ikurako bwene gihugu nabo ibigumiza ko kubera ishatse byerekana yuko uyu munsi rero hariho ikintu imvugo n'igishana cayo hariho ibivugwa n'ibikorwa bitandukanye byerekana yuko uyu munsi rero abarundi muri abatahe babanza bakashishoza bakaraba yuko uyu munsi ari umwanya mwiza wo gutaha umwa gutaha n'uburenganzira bw'umundi wese afite uburenganzira bwo gutaha kubera igihugu c'amavukiro igihugu camwibarutse kandi afite uburenganzira bw'abandi bose bari mu gihugu canke bari hanze. Ngo amajambo y'inkoramutima yashikirijwe n'umushinga amateka Fabiano Banchijani arashobora kumukorako nico kibazo abatari bake bibaza inyuma yuko ashikirije mu nama nshinga amateka ko Petero Nkurunziza atari uwo guhabwa icubahiro co kwitirirwa imbonezi rutabandi Guide Supreme du Patriotisme mu rurimi rw'igifaransa Desire Hatungimana umwe mu batumire b'ikiganiro Club de la Presse akabarongoye n'uruganda rwa radio Inzamba niyo yabishikirije muri ico kiganiro yari kumwe na Patrick Mitabaro. Ashobora kubizira nyene kubera ari mu Burundi. Kubera mu Burundi ntibakunda ivuga kuri mu ntwaro ya
nkuru nziza abantu benshi barapfuye kubera ivyo bavuze, barazimiye abantu babarabura kubera ivyo bavuze, nawe nyene ushaka kumushikira. Ico gitangaje rero igihugu kiri mu demokrasi, kuko iyo turavye mu bindi bihugu vyamaze gutsimbataramwe demokrasi, ikizira no gutukana. Ariko uvuze ukuri ahubwo bagukorerako. Ariko rero birumvikana rimwe na rimwe yuko ukuri kugoye nkuko Thierry yabivuze mu ntware yo mukazo. Kuko mu bindi bihugu abashinga amateka mu nama shinga amateka si abanyapolitike bahera, ahubwo barahahereza. Haza abantu bamaze guca mu bibanza vyinshi, bazi cari cyo leta, bazi ivyo ari byo leta ikora, bazi cyo umunyagihugu akeneye, hama bakaza kontora ya leta. No munsi rero ikintu kibabaje mu Burundi, kumva hari n'amashinga amateka yateza gukontorora leta, igakontororwa na leta. Leta niga n'amashinga amateka no munsi. Umushikiranganje araza agaha amategeko kumva ariko atera n'ubwo abashinga amateka. Kandi abashinga amateka bashobora kuvuga ati umushikiranganje nitumukeneye ko siba kuba mu leta y'u Burundi. Birarekuye mu n'amategeko. Nico rero iyo leta imaze gutegeka n'amashinga amateka, hariho ikintu bita mu gifaransa séparation des pouvoirs. L'exécutif bajya leta imaze kuza igafata n'amashinga amateka n'amashinga amateka yiheza. Ubutungane bwo yarabahejeje imyaka. Nta kiba gisigaye, abasigaye leta yonyene ikora ishaka, umwanya ishakiye, vyose ikabitunganya. Kandi demokrasi yaramaze gutakara. Nico gituma rero kuvuga yuko atoreka yogira ubwoba mugabo. Ico si kimenyetso ciza mu gihe ataco yoba mugani wawe. Ikimenyetso ciza cyuko mu Burundi hariho n'imiburiburi akantu gatoye kagisigaye kukugaragaza ivyumviro mu gihe umushinga amateka ashobora kubivugira mu namashinga amateka. Wibagiye ko bancijya nino n'umukuru w'amashinga amateka mwiti cihebe. Urazi kubwira umushinga amateka ngo uri cihebe, ariko avugira umunyagihugu, ariko avugira neza umunyagihugu. Nukuvuga yuko ivyo avuga batabakeneye ko bivugwa. Abariko babwira nabandi ati ntagire uwo cihebe nkabancijya nino. Ntagire usaba kuvuga ibintu bitajanye n'ivyo leta ishaka. Ngo gushira rero Petero Nkurunziza ku rwego rw'imboneza ngo ni gitutsi ku Burundi n'abarundi, ivyo bivugwa na Epitasi Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD. Epitasi akavuga ko Petero Nkurunziza yahonyanza agateka kazi na muntu, yongera agandagura abarundi. Kubwiwe ngo ivyo bikunda gukogwa n'abategetsi batwara bitwaje igitugu kugira bikingire muri kazoza kabo. Epitasi Nshimirimana kwita Petero Nkurunziza imboneza yamaho, canke kumwita amazina y'ibitangaza atanabaho, canke mbere no kumuhereza ikidari nkuko bamwe babivuga, ni igitutsi ku gihugu cy'u Burundi mbere n'abarundi. Kuko umuntu wa mbere yobwirijwe gushimirwa canke yo kwitwa izina nk'iryo no muri kahise ku Burundi ntiyoba Petero Nkurunziza turavye n'abantu batwaye. Ahubwo n'umuntu yarakwiye kwibagirana, ntihagire n'umwana avuka asubira kuvuga izina ryitwa Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza niwe muntu wa mbere yisha abarundi, niwe muntu wa mbere yahungabanije agateka kazi na muntu mu Burundi gushika no ku rugero rusumba muri kahise aho hariko haraba intambara mu Burundi. Mu mateka y'abategetsi bagiye batwara mbere nkuko tubibona no muri kahise, na cane abategetsi baba batwaje umukazo, intwaro zabo zagiye ziba intwaro z'agahotoro mu masenyuka yabo. Iyo ubutegetsi bwabo bugiye kurangira, bama barondera ko amazina yabo ashobora kutazokwibagirana canke ko bokora ibintu bishobora kuzobakingira muri kazoza. Aha mbere ni n'akaryo keza ko kwibutsa Petero Nkurunziza. Hariho n'abandi batandukanye no muri kahise ngaha twabonye ba Itirere, ba Mubutu, ba Yaya Jame, ba Idi Amin Dada, abo ntubona ingene vyagenze. Ibi rero ari karagira ntaco bimaze. Dushaka kumwibutsa ko bitebuke ivyo gatoyi bizorengana, kuko ubundi butegetsi buzoza buzogwiza n'ubusi ivyo bari baramugize, asange yataye umwanya wiwe.
Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwaratunganije ibikorwa vyo kutanguza umwaka wo kwimbura ikawa mu mwaka wa 2020 ushira wa 2021 uwo mwaka ukabutangujwe mu gihe hibonekeza ingorane hagati ya leta n'abarimyi b'ikawa abo barimyi bakaba basaba ko igiciro c'ikawa cyo kongerezwa inkuru twateguriwe na Denis Ndayikengurukiye. Umwaka wo gutanguza ibikorwa byo kwimbura ikawa utangujwe mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ingorane iri hagati ya leta n'abarimyi b'ikawa kubijanye n'igiciro c'ico gitegwa abarimyi bagasaba ko cyo kongerezwa. Deogide Rurema umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi atakamo k'abarimyi leta yarakumvise. Turemeshe twongere tumenyeshe abene gihugu na cane abarimyi b'ikawa hamwe n'abakorera muri ico gisata bose uko ibikorwa by'isize n'ikawa y'ibihumbi 2020 ishira ibihumbi 2021 bigiye kugenda muri iki gihe umwimbu w'ikawa ugeze kwegeranwa mu bice bitari bike by'igihugu. Twagomba kandi tumenyeshe ko akamo k'abarimyi b'ikawa leta y'u Burundi yakumvise kubijanye n'igiciro bahabwa. Ari naco gituma igiciro cibanze kuri iyi sizeni y'ibihumbi 2020 ishira y'ibihumbi 2021 cadugizwe gushika ku bice 10%. Ariko mu runani Force siko babibona bakavuga ko ahubwo hariho n'abakozi bakora muri ico gisata ubu bakuwe mu kazi kubera leta itagishoboye kubaronsa imishahara. Ubu leta rero yabonye yuko muri ico gisata c'ikawa yuko ikawa ifashwe nabi yuko ikawa ataco izanira igihugu babibonye ubunyene ni kubera iki batabibonye kuva kera vyahindutse ryari nico gituma izo gingo za leta iri kwirafata zitegerezwa kuba zifise ibintu bibi biri nyuma nkuru nziza naho yabwiye abakozi ba leta ngo arazi yuko ngo mu minsi ya nyuma ngo baca biba ngo bakagirante jewe nibaza yuko nawe nyene ico kintu baba bariko baragikoresha ko ntivyumvikana ingene abarundi bangana isinzi muri uyu mwanya bariko baratakaza ubuzi bariko barabura aho bahora bakura ico rirenze mugabo leta ikabandanya ifata ingingo nk'izo zihohotera umurundi muri ibi bihe turimo. Ivyo bikaba biruko mu gihe leta iherutse gufata ingingo yo gusubiza mu maboko igisata c'ikawa mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bihanze ico gisata c'ikawa hakaba hari mu ntango z'umwaka w'2020 ibanje gufuta amashira hamwe yose yakorera muri ico gisata leta igasigaza ishira hamwe rimwe gusa Odeka ari naryo rigiye gukorana na leta. Imbere yuko dusozera ano makuru umukuru w'igihugu c'u Rwanda ari kumwe n'Ubuganda basubiye guhurira igatuna ku mupaka mu ntumbero yo kugerageza gutorera umuti ingorane z'umubano bakaba bahuye bari kumwe n'abakuru b'ibihugu basanzwe babafasha mu gutora umuti w'ingorane bamaze imisi bafitaniye bakaba kandi bari kumwe n'abakuru b'ibihugu basanzwe babafasha ari Lawo Lorenzo umukuru w'igihugu ca Angola hamwe na Felix Tshisekedi wa Congo Kinshasa n'inkuru tubaza mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Abakuru b'ibihugu bane aribo Joao Lorenzo wa Angola, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, Paul Kagame w'u Rwanda hamwe na Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda bari baramutse bahurira igatuna kuri bibe igihugu c'u Rwanda gihana n'icu Buganda kuri uwa gatanu gerezo 2021 ruhuhuma. Inyuma y'umubonano hagati y'abo bakuru b'ibihugu, igihugu c'u Buganda casabwe guhagarika gukorana n'imigwi y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
ico gihugu nyene cahawe ukwezi kumwe kugira barabe ko ivyo gisaba kizoba cabishize mu ngiro. Inyuma y'iyo minsi 30 Ubuganda buzoca buhicegeranyo umugwi washizweho kugira utatura amatata ari hagati y'iguca Ubuganda n'icu Rwanda. Haheze iyindi minsi 15 abo bakuru b'ibihugu ko ari bane bazoca basubira bahurire ngahi Gatuna kugira barabe ko batorera umuti Burundi kibazo kiri hagati y'u Rwanda n'Ubuganda. Umukuru w'igihugu ca Angola Joao Lorenzo afatanije n'umukuru w'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo ntaco batariko barakora kugira igihugu c'u Rwanda n'icu Buganda basubire gucana uwaka. Inama ya mbere yahuje abo bakuru b'ibihugu bane yabaye mu kwezi kwa Rusama mu mwaka wa 2019. Igenekezo ya kabiri ruhumu no mwaka niho inama nk'iyo yabaye no munsi yaheruka kuba akaba ari no muri yo nama nyene hafashwe ingingo yuko umukuru w'igihugu c'u Rwanda hamwe n'iwicu Buganda bari kumwe n'abafasha mu gutorera inyishu ingorane ziri hagati y'ibihugu vyabo bazogira inama ku mupaka wa Gatuna. Igihugu c'u Buganda cagiriza igihugu c'u Rwanda kuba carugaye uwo mupaka wa Gatuna. Ariko igihugu c'u Rwanda coco kikagiriza Ubuganda guhohotera abanyarwanda bagiye muri ico gihugu c'u Buganda hamwe nuko igihugu c'u Buganda gishikira imihari y'iterabwoba ikorera muri ico gihugu ifise intumbero yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iyo nayo akaba ari RNC na Rud Urunana. Akaba atari ubwa mbere Gatuna habereye ibiganiro vyo gusubiza hamwe igihugu c'u Rwanda n'icu Buganda. Mu mwaka wa 2002 harabereye ibiganiro vyasubije hamwe igihugu c'u Rwanda n'Ubuganda inyuma yaho umubano wari watosekaye bivuye ku gutana mu mitwe kw'ingabo z'ibihugu vyompi igisanga ni mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 1999. Nino ngadushye dusozera amakuru twatewe kubashikiriza amakoze mwese mafasha umwanya wo kudukurikira mugire weekend nziza wanyu.